ibyagezwe n'Imana. Usanze utitondera ibyagezwe n'Imana ntukunda Yesu, kandi umuntu adakunda Yesu n'Imana ntayikunda. Twagomba rero turaba ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'14. Turaza gusoma duhereye ku murongo w'15. Avuga ngo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'14 ku murongo w'15. Yesu asezeranya kurungika mpwemu yera. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwiza wazabane namwe ibihe bidashira. Niwe mpwemu w'ukuri uw'ab'isi badashobora kwakira, kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona, kuko ndiho namwe muzobaho. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data, namwe muri jewe, nanjye ndi muri mwebwe. Uri n'ibyagezwe byanje akavyitondera, uwo ni we nkunda, kandi uwo nkunda azokundwa na Data, nanjye nzomukunda kandi nzomwihishurira. Yuda aramubaza ati, mugenzi, bibaye bite kugira wihishurire twebwe ntiwihishurire ab'isi? Yesu aramwishura ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje, ariko ni rya Data yantumye, n'aya majambo y'Imana. Cabaye ikiganiro kininiya cane Yesu yariko aragirana n'abigishwa biwe, ababwira yuko mu minsi itari myinshi batazosubira kumubona. Mugabo acavuga ati, nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, kandi nimwitondera ibyagezwe byanje, nzoca nsaba Data abaha umwiza ari we mpwemu yera. Uwo ni we azobana namwe, uwo ni we azogumana namwe, uwo ni we azobabwira byose. Ati, jewe sinzobasiga nk'imfuvyi, nimwabona ngiye muzosigara muri imfuvyi, kuko uwo mpwemu niyabazako azobamenyesha byose. Ati, ico gihe mpwemu niyabazako muzoca mumenya neza yuko jewe ndi muri Data, namwe muri jewe, na jewe ndi muri mwebwe. Yesu nashimwe. Ijambo nyamukuru ngira mvuge ni rimwe, rivuga ngo umuntu wese avuga ngo akunda Yesu ni umuntu yitondera ibyagezwe n'Imana. Usanze utitondera ibyagezwe n'Imana ntukunda Yesu, kandi umuntu adakunda Yesu n'Imana ntayikunda. Ku murongo wa 21 havuga ngo, uri n'ibyagezwe byanje akabyitondera, uwo ni we nkunda, kandi unkunda azokundwa na Data, nanjye nzomwihishurira. Ikizokumenyesha yuko ukunda Imana, yuko ukunda Yesu, nuko uzoba witondera ibyagezwe Imana yavuze biri muri kino gitabo. Nuko uzoba warahevye ivy'Imana yakubujije, nuko uzoba uri kuraca mu nzira nziza iyo Yesu nyene yavuze. Kandi ngo ico gihe niwaba umeze gutyo, ngo Data wa mw'ijuru azogukunda. Yesu nashimye. Kuba mu ngoro y'Imana nk'uku ntibisigura ko ukundwa n'Imana. Kuba uri mu bikorwa kanaka ibinyene mbona ntibisigura yuko ukundwa n'Imana. Icerekana yuko Imana igukunda nuko witondera ibyagezwe byayo. Yesu nashimwe. Ngira ndangirize ku murongo wa 23 havuga ngo, Yesu aramwishura
ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tubane nawe. Yesu nashimwe. Ni ikintu kidasanzwe yavuze ati yishura uyu Yuda ati Yuda ndakubarire niwankunda uzoca witondera ivyagezwe. Ntibisigura ko tugenda turavuga ngo turakunda Imana, ngo ndakunda Imana, ngo ndakunda Imana. Imana izomenya kuyikunda, izobibonera mu kwitondera ijambo ryayo. Siko twumvise. Yesu natufashe. Hari ijambo rikomeye Yesu yaciye avuga, niwitondera rero ivyo vyagezwe, jewe Yesu na Data mu buryo bwa mpemu yera tuzohaguruka iyo turi tuje tuza tubane nawe. Imana yacu nishimwe. Uyu muntu yitondera ivyagezwe n'Imana. Imana Data na Yesu na mpemu yera baca baba muri we, bakaba ingoro y'Imana, bakaba biro y'Imana, aho Imana ikorera, aho Imana itangariza ivyayo, aho Imana ihindurira abantu. Yesu nashimwe. Ikizokugaragara ko Imana Data na mpemu nibakuzako uzobicabona co gushingira intahe Yesu aho uzoba uri hose. Akazi kose uzoba urimwo Imana izoba ikarimwo, na Yesu azoba arimwo, na mpemu yera. Uzoboneka kw'ivyamwa vyiza, uzobone kuri gishinga ntahe. Ico nico kizokwerekana yuko uri umwana w'Imana. Kandi nzamba niyavuga aho uzoba uri hose, mu mwanya uzoba urimwo wose, iyo nzamba niyavuga mpemu ari muri wewe azobwirikanya n'impemu y'Imana, uca wumva inzamba ucuduka. Nta makuru rero yandi. Ntibisigura ko uri ngaha mu ngoro y'Imana, ntibisigura ko uri hehe. Ikintu kimufise ni ukwitondera ivyagezwe n'Imana mu mwanya wose urimwo. Hanyuma rero Imana Data ikaciza igakorera muri wewe na Yesu na mpemu yera, ukaca ubicabona aho uzoba ugeze hose. Niba bazoba guhaye akazi hariya ukabicabona, Imana ikorera muri wewe, ibikorwa vyawe bigaserukamwo Imana. Namba uzoba wagiye mwirinde hariya bikagaragara ngo uri mw'Imana, Imana ikiyerekana ivuye hehe muri wewe. Yesu nashimwe. Urumva ko bitarinda ko twivuga, ikiturimwo nico kizokwerekana yuko turi abantu b'Imana. Yesu aragire. Yesu Munyanazareti, turagushimiye ko watwemereye kuba mu ngoro. Ico tugusavye uduhe kwitondera ivyagezwe vyawe. Umwe wese mu mwanya wiwe umpe kwitondera ivyagezwe vyawe, maze uca wemera umanuke ube muri twebwe tuba ingoro yawe. Tuca tubivyabona vyo kugushingira intahe muri vyose, ubidushoboze kandi ubiduhe. Tubisavye mu izina ryawe ryera. Amen.